Yes bakunzi ba Inkerebutse TV reka tuswe tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana twizera ko mumeze neza natwe tumeze neza rero nkuko muri ko mabibona ngaha kuri Inkerebutse TV turi kumwe n'umushitsi twagize uku tubona ahantu hari igikorane kidasanzwe mugabo nka Inkerebutse TV tuvuga duti ntitwogenda tutahageze reka tuanze dushiye kujya dushobore kuraba ibyari kubirahabera aho hantu byinshi rero uyu turi kumwe ngaha araja kubibiganira turabaramukije Amahoro neza meze neza turashima Uwiteka byo kunda kumanza kwidondora bakora dukurikirana kuri Inkerebutse TV ego ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe turashima Imana cyane ko mwashyize hano kugira ngo mushobore kuraba ibikorwa biriko birakorekera hano jewe nitwa Uwizeyimana Yeremiya ndi umupasitori wo mu ishengero rya Pentecote rya Rusagara nkaba ndongoye akarere k'ivugabutumwa ngaha mu Mabayi nk'uko mwahashitse aha ni Mabayi ku Kiriba Imabayi ku Kiriba twagize kutubona abantu benshi buzuye ishengero mbega bajyana abakristo bo ngaha nyene kuri uru rushengero rwa Kiriba ego aha kuri uru rusengero rwa Kiriba Mabayi hasanzwe hari centre y'ivugabutumwa no kuvuga akarere k'ivugabutumwa ka Mabayi gasanzwe gafise ayandi mashengero ahakukira hariho ububwiriza bwa Ruhororo bukukira ngaha nyene hariho ububwiriza bwa Rutabo bukukira aha nyene hariho n'ububwiriza bwa Gakerekwa nabwo nyene bukukira aha nyene uyu munsi rero kuba mwashoboye kubona abakristo benshi bari ngaha abo bose tuvuze bari bakoraniye ngaha kubera ko murabona ko dufise ibikorwa by'inyubako kugira ngo bagire ico bakoze ego twabonye ko mufise ibikorwa by'inyubako tufatiye ku bantu bariko bariyemeza mbega iyi nyubako ni mwebwe mwenyene muri ko murayifasha canke hariho abandi bantu baja bava ahandi baza kubafasha murakoze cyane iyi nyubako y'urusengero nk'uko mwabibonye twari dusanzwe dufise urusengero dukoreramo ibikorwa by'Imana dusengeramwo mugabo rwari rutoya abakristo bashobora kuza ntituronke ingene tuhakoranira kuko urusengero ari ruto duca tugira inama n'abakozi b'Imana dusanzwe dukorana muri aka karere abapasiteri dukorana yuko twoganira n'abakristo kugira ngo dushobore kwagura urusengero iki gikorwa rero ni igikorwa kiriko kirakorwa n'abakristo kandi ntitwagitanguye kera twagitanguye muri iri ci nyene turegeranya amatafari n'amabuye hanyuma mu kwezi k'umunani duca tutangura kubaka umushinge kubera ko basanzwe bakunda igikorwa c'Imana umuntu wese aragerageza gutanga ico afise kugira ngo igikorwa gice kigenda neza ni twebwe rero turiko turitanga kugira ngo dushobore kubaka urusengero nk'uko mubibona mwari mutubaje muti mwamufise abandi babashigikira kugeza ubaho tugejeje ibikorwa nta bandi turashobora kuronka mugabo turiko turabisengera Imana iduhezagiye nk'umukunzi inshuti n'abagenzi bagenda bavyumva bakadushigikira uduha umufuko w'isima canke iferabeto Imana izozira ko ibikorwa gutyo kugira ngo urusengero rwuzure vuba mbega iyo mukoze ibikorane mwene ibi bahora bishika mugatumira abandi bo mu yandi mashengero mudasangiye sinzi ko twavuga ukwemera aba Libre Methodiste abakatolika abayisilamu byenderanire muhora mugira n'ayandi masengero ego cyane nk'uko mwabibonye no munsi mwari ngaha twari dusanzwe dufise umushitsi w'umupasitori ava mu ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura nabo baje bamuherekeje bari hano ariko kuko dusanzwe tubana n'abandi ngaha mu gisagara bari mu yandi mashengero nk'uko mubivuze tudahwanije ukwizera ariko kuko duhurira ku gikorwa c'Imana iyo dufise igikorane turamenyesha igikorwa dufise nabo bagashobora kuza kwitanga mu gikorwa c'Imana kuko igikorwa c'Imana nk'iki ntikiraba idini ego hariho abizera bo mu ishengero rya Pentecote ushobora gusanga bari mu bindi bihugu bashobora gukurikirana Inkerebutse TV bakabona kino kiganiro tuko turakorana ngaha ku Inkerebutse TV harakajambo mu mufisi mushobora kubabwira mu byerekeye izi nyubako murakoze cyane
nk'uko mwabyumvise twaganiriye abakristo bacu twakoranye uno munsi, twababwiye yuko bashobora kuvuga ijwi rishika kure bakabwira inshuti n'abakunzi iki gikorwa turiko turakorera ngaha, kugira ngo umuntu wese ahari ashobore gushigikira kugira ngo dushobore kuzuza uru rusengero vuba. Nk'uko mubibona n'urusengero ruzotwara uburyo butari buke, mwabibonye ko hariko n'umunara uzoba ugeretse gatatu kugira ngo dushobore kuronka amabiro yo gukoreramwo, kuko ngaha ku rusengero hari ibikorwa vyinshi. Ni ukuvuga rero kubera ko tugenda dufise uburyo buke, nico gituma igikorwa c'Imana kitariko kiragenda neza nk'uko tuvyifuza, ariko hamwe nk'umuntu ari hirya no hino nk'uko Imana yahezagiye, umuntu yoshobora kugira ico aterereye, vyoca bituma iki gikorwa kinyaruka cane. Nico gituma rero aho umuntu wese yoba ari akagomba gukorera Imana nk'uko twavyumvise mu ijambo ry'Imana, yokwitanga agakora iki gikorwa, Imana yoshishikara kumuhezagira cane. Nk'uwo batari ngaha mu Burundi canke bari mu Burundi akaba ari kure, mbega uburyo bucishahe? Murakoze cane. Twebwe ngaha turafise komite ijejwe iyi nyubako. Ni ukuvuga umuntu arashaka kudutelefona. Jewe ndafise telefone Android iri ku muhora wa WhatsApp, inimero ni 69 210 801. Iyo nsanzwe ndayikoresha ku bari aha hafi canke ku bari kure kuri WhatsApp. Nk'uwoshobora kuntelefona ndashobora guca ndamuha komite ijejwe iyi nyubako, bagashobora kumwereka nka konte ashirako, kuko uko dukora iki gikorwa, iyo abakristo bitanze baca baharura uburyo bubonetse bakabishira kuri konte y'ishengero, hama iyo komite igakorana bakabona rero gusohora ubwo buryo bagura ibikoresho, igikorwa kigaca kigenda neza. Ego twabonye muri mu nyubako, ariko hariho umugwi w'abagendana ubumuga bakunze gusa nk'abidoga canke bidodomba bavuga ko mutaboroherezeyo muriko murubaka amashengero, kubera twatugira tworohereza abagendana ubumuga nk'uwo bari ku gasheze rurante ashobora kudugako canke kugenderako, bigatuma ashobora kuyinjira nawe agashika indani mu sengero. Mbega hari ico mutegekanya muri iyi nyubako yanyu kuvyerekeye uwo mugwi w'abagendana ubumuga? Murakoze cane. Nk'uko mubona iyi nyubako ni inyubako yateguwe neza. Hariho umu enjeniyeri asanzwe ariko arakurikirana iki gikorwa. Kuri plan yarategekanije umuryango uzoba utunganijwe neza, ku buryo umuntu yoza ku gakinga canke ku bundi buryo ashobora kuhaca neza bimworoheye, atangorane n'imwe kuba mu ngoro y'Imana. Baranavuga bati hari ukuntu nahariya ku ruhimbi, ko ku ruhimbi nahone hatakunze kuborohereza, kandi hariho ushobora kuba agendana ubumuga ashobora kuvuga ijambo ry'Imana. Mbega mw'ishengero ry'abapentekoti muremera ko ugendana ubumuga nabone ashobora kuvuga ijambo ry'Imana, ashobora kuba pasiteri akaja haja imbere agasigurira abakristo? Ego cane, kuko Imana ihamagaye umuntu, Imana iraba mu mutima. Uko umubiri uba ufise ubumuga, ivyo birasanzwe, kuko umuntu wese Imana yamuremye imufitiye umugambi. Aha ku rusengero turategekanya aha kuri Karutari nk'uko mwabivuze, canke ku ruhimbi, ahantu hashobora kubonwa n'umuntu wese canke hashobora gushikwa n'umuntu asanzwe afise ubumuga. Kuri urusengero twarabitegekanije ku buryo ngo naho hoba haje umuntu agendana ubumuga ashobora gushika, canke akaba yoronka naho ashobora guhagarara ishengero ryose rikamubona akavuga ubutumwa bwiza. Naho atoba asanzwe afise amaguru ahagarara, ariko arashobora kuba ari ahantu abantu bose bamubona akashikiriza ico Imana yamutumye. Bakuzi ba Inkerebutsi TV, ukaba utaragira sabone ca subscribe irama musi iki kiganiro, aho handitse sabone ca subscribe ucukorako, umaze gukora kucmanatse tuto canke all naho ncuhakora kugira ucumana handitse haraga kengeri nako ncugakorako kugizo kwamushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Banyakubahwa pasiteri, arabo muba mufise mutera kamo? Murakoze cane kutugendera, tubanje kubashimira cane ingene mwashyize hano uno munsi kugira ngo mushobore kuraba igikorwa c'Imana kiriko kirakurikirwa hano. Imana ibahezagire cane. Turateye akamo umuntu wese yifuza guhezagirwa kuza gukorera Imana kuri iki gikorwa.
kandi umuntu wese arafise umuhezagiro Imana yamuhaye. Nk'uko umuntu wese abayeho arashobora kwitanga akagira icyo akoze, kandi icyo akoze kuri uru rusengero Imana izomuhezagira. Ari uri hafi canke uri kure, turamutumiriye gukora kuri iyi ngoro y'Imana, natwe ico tujejwe ni ukumusabira umugisha. None rero turateye akamo inshuti, abakunzi, cane cane nk'abo muri aka karere ka Mabayi, boza barashika bakaraba ibikorwa ukuntu biriko biragenda, nabo bakabikora mbere bakatubwirira n'abandi, kuko twebwe birashoboka yuko abo tubwira baba bake, ariko tugiye turabibwirana. Nk'ubibonye uno munsi nka mwebwe mushitse hano uno munsi, mukabibwira n'abandi nabo bakabibwirana, umuntu wese ahari akagira icyo akoze, iki gikorwa coca kigenda neza kandi kikanyaruka. Twabonye mwagize igikorane nk'uko matubwiye, ayandi mashami akukira ngaha kuri ishengero rya Pentecote ryo ku Kiriba. Mbega iki gikorane mwagitanguye ryari, kizohera ryari? Murakoze cyane kubera ko dusanzwe tufise ibikorwa nyene by'inyubako turiko turabandanya, ntitwashoboye kugira igikorane k'iminsi myinshi, twashoboye kugira igikorane cy'iminsi 3. Twacuguruye ejo ku masaha y'umuhingamo ku itarike 22 z'uku kwezi kwa gatatu, cyaciye kibandanya uyu munsi ku 23, tuzoca tugisozera ejo ku muhingamo ku itarike 24 z'uku kwezi. Ni ukuvuga yuko nk'uko mwabibonye hariho abashoboye gushika ngaho uno munsi, hariho n'abandi twiteze bazoshika ku munsi w'ejo, kugira ngo dushishikare gusangira ijambo ry'Imana no gukorera Imana, kugira ngo iyi ngoro y'Imana yubakwe vuba kandi bigende neza nk'uko tubyifuza. Ego, hoba hariho ico mwashaka kuvugira kuri Nkerebutsi TV tuba tutababajije mugabo mukaba mwashaka kugishikiriza? Murakoze cyane, turabashimiye. Nkerebutsi TV ingene ishika ahantu hose itarinze no gutumirwa, kugira ngo ishobore kuraba ibikorwa ukuntu biriko biragenda. Turabashimiye cyane rero ingene mwashitse hano, kandi mukaba mwiboneye ibikorwa ukuntu biriko biratera bija imbere. None rero twagomba dushikirize umurundi n'umurundikazi ahari hose ko yokwitanga kugira ngo iki gikorwa c'Imana kigende neza. Ariko kandi twagomba tubabwire yuko ubutumwa tuvuga ari ubutumwa bubohora umuntu wese agakizwa akakira Yesu, kuko ijambo ry'Imana ritubwira kuko kwegera mu ngoro y'Imana ngo umuntu yumve ijambo ry'Imana ngo biruta gutanga ibimazi by'abantu badatunganye. None rero umuntu wese tumurarikiye kwakira ijambo ry'Imana no gukizwa, kugira ngo umuntu wese ahari abeho akora ibyiza, kuko by'ukuri agakiza karahindura umuntu. Iyo umuntu yakiriye agakiza arashaka kuva mu ngeso mbi yahoramwo, ku buryo n'ababanyi canke abagenzi bavuga ati by'ukuri ujya muntu kuva ahagiriye gukizwa byaramufashije, kandi nawe nyene abayeho neza. Akandi kamo notera abantu bariko baranyumviriza, nuko mwabonye ko ngaha hariho urwaruka rwishi, murero ko ngaha hambavu yo kubaka urusengero turubaka n'amashuri. Nagomba gutera kamo abo muri iyi micungararo yuko abana bavuye mu mashuri boza bakiga. Tugize iminsi turiko turatembera ngaha muri iki gisagara, muri aka karere ka Mabayi, tubwira abavyeyi yuko abana bavuye mu mashuri boza bakiga. Nk'uko musanzwe mubibona, mwabonye ko hariho amashuri kugira ngo bashobore gutegura kazoza keza mu ngo, mu gihugu ndetse no mu ishengero. Katubashimira cyane kuri uwo mwanya mushoboye kuturonsa, twabonye kumara mufatira ku mweme muravuga muti reka tumaze twitaba Nkerebutsi TV kugira mushobore kuganira na twebwe, natwe twabonye ko muri Nkerebutsi. Turabakengurukiye cyane. Murakoze cyane, namwe turabakengurukiye, tukaba tubifuriza yuko n'undi munsi mwotugendera, kandi tuzoshishikara kuganira. Imana ibahezagire. Murakoze cyane, ameni. Namwe bahezagire, namwe mwadukurikiranye. Aha ni ikiganiro cyacu kirangiriye, asigaye naho butaha. Bye bye. Thank you.